agakuro kaza rero pole sana. Lamba lolo watafute kafyaka watalolomba. Turagarutse muri comedy. Baguzi wa Mudi TV turi kubona abastari bakomakomeye. Uratwenga pako kumbagare twasanze bariko bakina filme comedy ni comedy filme ni ya Van Damme na Rambo bakinanye na Ismail Gasore ari mu kinama. Oya ni ya Van Damme na Maori cagiye baneruriye mani bantaye mu kinyankonge mu kinyankonge urahazi yo abwo rero kuba mugufi ni byiza napfuye hafi naguye omenga ni itafari ry'ikinompori rukarakara. Komanda Gasore uri ngaha wagutse gusoma uri ngaha narinje kwisoko rero bayi turasubira wagutse gusoma uri ngaha funga kichwa yako tutosiane baramuhagarika uko Umviriza jana wewe ni ndaro mukozi uyaza ndazitomate reka ndamubazibe jewe jana wewe ni ndaro mukozi ndaro mukozi umukozi ni we natumaze genda hari umva suri kamera yacu amara imama Yesu umviriza sheri ikindi ndakubwiye ndakwihani yewe kuranika amapave nka ubwura kuri umutima wa Van Damme agiye kumbaya mwisho akareka kwica abantu baba nkamubona mu rugo Gasore nkamubona mu rugo mugana mucane reka yereka ndazitomate umva musana umuhana Gasore umusore no mu rupango rwanje okay chatwigiye reka karagaciye oya jana niyo ndaya oya yatewe mbwa wa gasatani we Tantosioni funga wakizimu we bene nyirai wambesere mukobwa ndeka hautana sida ukwani kamenyo ga mbise warofawe wagashatani ufata kwa shatanisha utukuru tukanyinyutse nk'imbeba wantu urabona usa n'umukato kuri brandero. This is Mudi TV together can move our entertainment chikora gusa no gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ali update twabwe ko dufisitire kwiga abakinyi b'amareresi abakora umuziki slam theatre byose muri rusange umuntu wese akora entertainment dufisitire kumuhiga kandi uyu munsi rero twagendeye ahantu twavumbuye abantu urifuza kumenya ninde urifuza kumenya ni bande twavumbuye abastari bakomeye cyane muri comedy basanzana nawe kwakina comedy byari ibintu by'amateka reka gato twegeye umwe turumubaze twumva amakuru yiwa tubwire byinshi ndakubwira ati ukabutura kora subscribe bandanya kuyikora uko na notification kugira ubandanye uronka amakuru ali update amakuru y'abakinyi b'amareresi na comedy cyane ni musare turi kumwe wa comedy murifuza kumenya ninde turabara mu kici Lamba lolo utalolomba ushawisha lolomba yaga lamba lolomba ya Ismail Gasore yes maniga ndakubona ngaha ebana ni salade na Mudi TV badukurikirana lamba lolo ya mwamaze kumubona ni mustara komeye muri comedy amaze kuba kizina aragira comedy stand up comedy zitandukanye comedy zo gukina byinshi na filme araza kubitubwira wenyine ndeke kubivuga reka dutangure tumubaza Gasore amazina yanyu kuri mwitwa gute amazina nje kuri ni Irangunda Ismail ariko nabatijwe ku izina rya Ismail Gasore muri entertainment mvuga ati yaba muri filme yaba muri inde nuko nazo kuririmba nayo kuririmba Gasore ninde yakubatije ko tumenye yabatiza muri eglise na bapasteri muri comedy wende yakubatijwe muri entertainment je nizana hawe muri filme nakinye muri 2013 aho nakunda kina filme yitwa Imashoka je no mukina komeye cyane wa filme hapana talamba lolo lolomba acha blagi bitunguru mwamaze kubona Ismail Gasore tubasanze muri ko murakina comedy twabonye uri kumwe n'umudemu bimeze gute ibintu wari kumukina bimeze gute duha umuco twako tukina gaseri nyine ganura abantu akantu nyine kumutse bazokabona kuri channel ntangorane vuba kagiye gusohoka ni ibintu by'amavuta tu ego
Ya twakubonye bari bagutumye ahantu uhura n'umudemu uramubesha kubera iki ibintu nka bijya bihora bishika. urabona twe dukina ibintu biri muri societe ibyo abantu basanzwe bakora mu buzima busanzwe ibyo abantu basanzwe bakora nyene ni byinshi dukina ibintu biri muri societe biri mu bantu umva ntandi uraba video ugasanga ati nakibonye cyangwa ikintu cyarigeze kumbako urumva nizikoma dukina kugira ngo duhanura abantu cyangwa tumenyesha abantu cyangwa tugisha abantu. Gasore tubwize ukuri canke bijya byarakubayeko. Niramba ko we tonto nawe utalamba lolo hapa Lolomba asia bitunguru. Oya tugaruke gato tubanze dusigurire utalamba lolo gasigurika ku kajambo. Mba kona gateme na challenge kaire muri Tanzania kaza mu Burundi nilamba lolo tukafa tukonye langora. Dusigure gara usanga muri kuratukana tutabizi. Na challenge ko muri comedy gasigura ati bana turyoherwe turangorane. Nawe uvuze ati lolomba ni twese tu. Ico kirimi ni kirundi ni kiganda ni giki dusigurire. Niko kono kugira ati wana nka Fizo bagize muze ya challenge ya fuck you akestana aragira na twumva yaire muri Tanzania lolamba lolo ariko lolomba nako twishiye ko twebwe umutipe twa Pierre Conk Liquid niyo yagize ati lamba lolo natugira ati lolomba ego lamba lolo lolomba asai Ismail Gasore murakunda kuzana amaterme atandukanye turumva lamba lolo lolomba turumva ya mukundi ayo materme muyakura ayo turayero tamu Mijoro zamvaje mu mutwe mangi tunguru bari tomate mesereri binaci araje batu nawe naye Gasore tugaruke ku buzima bwa Gasore asanzwe akora iki jewe ndi umunyeshuri cyane ndi umunyeshuri nkaba ndi n'umukinyi w'amakomedi nkaba ndi umukomedien nkora komedi mu mafaze atandukanye ndi umimitateur ndi umustand-upper ndi umusketcher ndi umuteatrere ndi umuacteur ndi umupe akora kavina man umusketcher umuteatrere umufilmere Umufimeri? Filmeri ukina amafilme. Nangize ngo umufimeri. Ico nico wizaniye nawe. Ismail Gasore iyo muri ko murakina comedy niya scene mukina ikabagora gusumba izindi. Sero dukina. Shakuru umunota na scene nimwe tunanira vraiment. Twese turazikubita zikagenda ko mulolomba. Nibagize bavuga bacha bishura gusa. Ndavuga ati lamba lolo kishura lolomba. Ndagukoronje. Oya iyi ni colonization sisubira kubivuga. Nuko nyene. Ismail Gasore ubakinira yo basanga he canke arakiniye kubatumira ama event atadugahanye arabakinye nko mu rubanza kugira mu ryoshi birori iyo baronka gute. Mbo Ismail Gasore ndi management ya Now Creative. Ya undondeye usanga muri Now Creative tugakorana ibintu byumutse cyane kandi ukoranye na Now Creative biragenda neza cyane nakano kumutse sana ni original mavuta. Hari umuntu adashobora kuba aratahura neza Now Creative ni iki yo basanga he yo baronka gute. Bon Now Creative ni organisation des événements ni ujeje gutegura ibitaramo ngabo cyaga Bujumbura ka mu gihugu cyose nwanze igihugu. Rero undondeye usanga muri Now Creative tugakorana bien sana kandi bimeze neza cyane. Ubwo Ismail Gasore niyo bazimbye sana kuko twumvise Now Creative duce tumva umenga ni kintu gikuze ni kintu kinini. Oya siba ngo ndazinje sana aho ndenze bishiramwo no ushaka ko akazi kawe kagenda neza nawe tanga ikintu kandi turumvikana tukagenda neza kuri contrat bien bikagenda neza cyane sinzimvye niba kweshe cyeza kora mu mariage nakora mu ma fête atandukanye mu ma événement atandukanye mu bitero bitandukanye tugakorana neza cyane ego ya Ismail Gasore Tiko twumva comedy hari ahantu hihuriye na filme. Hariho filme mwigeze gukinamo twibutse izina ryayo. Ni Imashoka. Ego. Muri iki gihe ntiyasa kubona mu yindi filme. Mu gihe hoze umuntu akabwira ati shaka ko munkinira muri filme kanaka mwokina. Bon, nje nakubwiye je ndi mu acteur nka mu comedy. Umva ikintu kijanye na cinematography monde entertainment je ndahari. Uzanye filme turakina, uzanye comedy turakina, uzanye ibintu byose turagira. Kiretse kuririmba navyo ndiko ndavyiga. Ndi mukuririmba mbe nka Celine Dion aga freestyle gato kwa kapera lamba lolo taniacha we lolomba nawe naye iyo freestyle siyo inye ninjwi rya gatandatu muri music utarizi urumva ni waciye muri chorale wewe aho uri muri concert abantu boce basohoka amabafe yomeneka ngacondonga management ya Buraya. Okay, Ismail Gasore twizire ko nimwakora izo ndirimbo nazo tuzozikurikirana abakozi ba Home TV ndaza abakozi ba Home TV baragukurikirana sana. Ikintu kimwe gusa ubwira abakozi ba entertainment ndundi hari abantu bataramenya yuko entertainment yacigeze kure babona ibyo dukora bakabona umengana ubusazi ntibabe hagaciro uwo babwira iki umuntu utagaciro entertainment yacu nukuri ndagutumiye tonton dushigikire
dushigikire kurikirana ibikorwa byacu dushigikire cyangwa ugire subscribe ugire partage ugire na comment na share na partage na toka vyote bifanye hama tushobora gutera imbere kuko nimwe muteza imbere abarundi dusupporting gutera imbere kandi babwire biratubabaza dusupporting nawe mudushigikire Basa oya none nawe umutipe sakumera nka Diamond nka drama ugushira madire dushakuba Diamond bache mabrage dusupporting irangorane let's support our people mwazimvise Ismail Gasore avuga ici dukora gusupporting entertainment ndundi tukashika kure dukore ibikorwa byinshi bitandukanye Ismail Gasore iyo twakoze interview arakabazo tubaza umuntu twatumiye tukumvisha akavugako yego Ismail Gasore iyo ageze kwibrusa mu kanwa hariha bakoresha mu buryo butandukanye hari umuntu atura amazi n'akaboko akagira uku akabarahejeje hari umuntu akoresha kurugati ya 3000 hari undi akoresha kurugati ya 20000 abo bantu batandukaniye bo je muri zo zose sindimwo nkoresha kurugati ya 1000 weye kurugati ya 1000 tugura itandukaniro rihari mu gihe umwe akoresha kurugati ya 1000 arashaka kugwara amenyo utayikoresha ntayagwara none umuzungu yazanye umuti w'amenyo azi yuko ari umuti uravura ufashe ikara ngo agira nkuko si microbe mwingine si Ebola yo ni Ebola kurazana gura kurugati zimvye nk'iwanje asamire hamwe wibrose ukamenga umutamatwa amata mu kanwa bena je umbarone okay Ismail Gasore akandi kabazo kamwe Ismail Gasore n'abagenzi bari mu Burundi bakora business ngaye Burundi gusa n'abakongomani bari muri mu modoka bari bakora business barafasha urugendo bage muri Kongo bageze na kora business muri Kongo harimo n'abarundi ni modoka irimo abarundi n'abakongomani bafasha urugendo bage muri Kongo bageze mu Gatumba kuri frontiere neza na neza umudugu gizisanganya abo bantu bo bashingura he n'abarundi bari mu muduga uji Kongo n'abakongomani birumvikana umukongomani umushinguri wabo umurundi ukamujana ku mpanda ari kindi okay uwo bashingura gute kandi batafuye navuze ko bagize isanganya iyo ni matematike ukaza n'abamuhungu ndetse n'abatura ku bitaro nta bindi urumva cyakunani oya ni cyane conani yaje wico acha weye okay Ismail Gasore turababona mukina comedy hari uzo dusanga ku ihuriro TV yazo dusanga kuri Ismail Gasore zuba bitandukaniye gushika ubu nihe umuntu yo gukurikirana cyane oya ubwambere ndafise channel yanje ndafise account yanje YouTube ni Ismail Gasore comedian ariko ubonye amachano twamba dukurana iyi ninuza ni contact dufitaniye n'amasezerano twagize urumva rero mu artiste rusho guma hamwe ugumuri hariya nino hirya nino ukorera amanuza ya masosiyete atandukanye nanje nkurira amachano atandukanye navubuje kubona yandi hariho na Twenga TV naho twatanga igikorwa uriyo TV hariho n'izindi ziye kuza ego mwavyumvise abakozi ba Mudi TV cyo sabwo ko turakora subscribe ikora ubunyene kugira ubona makuru ali update ubone comedy filme byose muri rusange ukabukene nawe kubona comedy z'uyu musore mwamubonye Ismail Gasore genda kuri YouTube wandike Ismail Gasore ucangura kubona comedy ziwe utwenge uzoga umushapfuye uzopfa vuba babwire utwenze wongereza imisi yo kubaho nimushaka kuramba kwisimana kurikira amakomedi ya Ismail Gasore kandi like amshubiraye uzoramba umubogare nkanje 70 kilo chawe urazifise kweli na warafise ibiro by'inkoko ariko unarongerekanye ubungana n'inkamu ndarya kabisa Ismail Gasore musanzwe mufise indi impano yo gukora ico twokwita gusubiramwe amajwi y'abantu dusubiriremwe umuntu umwe mu basare tuzi canke abantu bazwi tuvuge ati aradusubiriyemo naka turumvise kare urumva yongiyo nayo yo singa muri interview ahubwo ndabatumiye tariki 5 6 7 October fete kuri Pasta Comedy abazovyumva byose bato twenga kabisa ego basigurire neza bavyo itariki 5 6 7 kuri Pasta Comedy ndabatumiye ushaka kubona ingene Gasore twenza abantu kuri scene just you welcome karibu kandi muzotwenga gushikana ibi bivyibuha okay Ismail Gasore comedy mu Burundi egirageze ku ntambwe ishimishije ariko hari ahantu itarashika turiko turarabaza Kenya Tanzania haraba comedy ishobora kuba kira weekend canke kira kwezi ariko mu Burundi turafise ico bitwa kigingi sama comedy iba burici ukwicira ibaye iraba hawuziki kugira mu Burundi ashoye kuba comedy ku kwezi canke mu mezi abiri canke mu mezi atatu ni cheki ndakunda kubwira nyine
burya mu Burundi comedy iri kiraza rero niki novuga ko ariyo igitangwa kumvikana mu Burundi umva ega auparavant abarundi ntibari bazi cyari cyo comedy ariko uravye comedy mu bihugu ni umwuga utungishije abakomedie sivyo bagatera imbere bice mu mano zabo ico kintu nacu kintu dukeneye kandi vuba giye gutangura abarundi banza supporting kwanza badushigikire hama tubone gukorana neza kandi dukore ibintu bimeze neza cyane duteze imbere Burundi bice muri comedy Ego nka Ismail Gasore urumva ko nigiki kibuze kuba nawe wotegura event ukavuga ati ngira ntegure event ya comedy ntwenza abantu. We ico onye ni vuba uyu mwaka kandi event yanjye izoboneka kandi izobishusha izobiri amateka ebana umuriro waka ndakewa. Lamba lolo. Lomba. Journaliste mweusi. Jiwazi. Sige fondo te wangu na Carolite. Jeni sige kambirimo. Bakunzi ba Home TV mwihangane tsikwe n'umukomedie niko bigende uri kumwe n'umukomedie ubana n'uyu musore nishobora gusaza kirazira nishobora gusaza mu mutwe. Ismail Gasore akajambo ka nyuma kuko akajambo kagasunika ruge kuko ijambo rya nyuma ntiribaho ejo uzosubira uvuga akajambo ka nyuma ucu duhamagarira wa mutipe wa Madrid mwe mukunda gukina. Drama. What is that drama? Call drama. Yeah, it's coming here and yo icongereza ico nico nize gusa. Yes, bakunzi wa Home TV nibagiye kuya subscribe ngaho. Hama nibagiye kuja kuri Ismail Gasore Comedian ugira subscribe kuko ibintu bishushe biko biraza kandi urazi gutwenga ushika naho nga havyibuha. Very soon. Muconge tusavuga ati na comprendre na comprendrera. Duhamagariye wa mutipe wa Madrid. Madrid ari drama. Abagari drama. Ikora kamere. Ismail Gasore tubaze gato nigere mwamenye ko mufise impano yo gukina comedy twakibagiye uvuze nigere mwamenye ko mufise impano yo gukina comedy yo namenye kera cyane nkiri umupeti muri 2008 niyo nitahura kabisa 2008 natangiye kuja mu club ya film nkiri umupeti muto cyane nakina mahole abantu bakuze ndagapeti umva bacambye ati peti urafise impano ya comedy kuva ico gihe ndayibandanya bamuti wa Madrid n'uyu yashaka gusana Diamond twari drama ya namonye lamba lolo Utalolomba baba I say utalamba nini utalolomba ati nini lolomba ni sawa leo murakomeye ego kandanda karata Margarita Marcelina vraiment abantu bacitse kwa Rojanti uyu ari umuderege kwa Rojanti acha manyanga we ni sawa leo bakuzi ba Home TV mwihangane turi kumwe n'abakomedie bakomakomeye ngaha murabonye undi mukomedie akomeye cyane mbe ikamera iri hewe hariya uno mupeiza hariya mbo sinari nayibonye sha wayibonye ni Home TV yes I lamba lolo utalolomba ndarushye no gutwenga abakozi ba Home TV mwabonye umukomedie undi turi kumwerekana tumubaza tubwira amakuru yiwe natwe twamusanze ari karakina ngaha mubone byinshi mwumve byinshi kuri tubwira amazina yawe y'ukuri witwa nde so je banyita Nahimana Ali gibustari nyene ni Ali Drama ego ndumukomedie Ali Drama umva ni drama Ali Drama izina litari no mu dictionnaire bo onyise drama ndakwitaba Ali ndakwitaba ariko riri nyene original kabisa garita ni Ali Drama lamba lolo utalolomba drama tubabaze gato nigere mwamenye ko mufise impano gukina comedy ego impano turayifise kuko dufise imyaka myinshi cyane turi mu comedy cyambere na mbere no shaka kugira ati comedy turayikunda cyane kandi comedy irigisha byinshi kandi comedy ifasha byinshi mu bantu kubera umuntu nyene usanga afise amastress menshi nyene mugabo aravye nene ama comedy amastress menshi yasha shagabanuka so ndukunye twe comedy ni nyuze twe turabaganga twe turavura abantu mukura kuramo ama stress dukoresheje comedy yacu Ismail Gasore nawe washukanye n'umugore we ebana shaka gucenda kuramo ama stress nyene nkagutira serum ya comedy tonto arushinge rukomeye cyane naje twashwanye gerageza twumva twashwanye cyenda gutabira ntango icyo gushwana kandi mwatangwe gukorana ryari muri babiri bon long time myaka myinshi cyane je pense que 2008 yego 2008 yego umva uyu apari ya comedy n'umukuze ni grand frère petit yangu
ariko gusa ikintu kimwe uyu ansumba umwaka umwe je ngamusumba amezi 8 nje mfite byinshi andusha amadiredi n'ubwanwa N'uburebure. nanje narabukopesheje ubwiwanje naburebure uburebure nanje ndiko ndakura Okay, drama. Tubabaze gato. Agi materume mukina muyakura he? bon bijya ni formation tuko nyene kuko ni ibintu ni don yacu ni ingabire Imana yaduhaye ego turyame gusa tuvyuse byama mu mutwe ego nta nyene umuntu yogira akantu nyene surprise nyene twiyumvire gusa ko ni ibintu nyene ni don iwacu vraiment. Okay, drama tubaze gato iyo turi kumwe n'umukunzi wacu canke twatume musitara akomeye arakabazo gato tumubaza akatubwirisha kishura ko isumene gasore nakubajije ariko nawe uraza kumbwira ico uko kumva unyishure. Nagora. Nk'ubu bonye ubutumwa bukubwira ati usigaje ukwezi kumwe kugira upfe ni giki gukora muko kwezi? Sha vraiment ni gusenga sana nyene hama je no senga nyene kubera ibyaha byinshi ni ibyandi byinshi vraiment ego Gasore wewe ukora iki? jewe anashima nta vyamfise je narakijijwe Uri marayika rero. urumva nayima umva je nta sinzi umunsi nzopfirako gusa bizoza giturumbuka sinabizi je nta vyankora we icyaha canje n'ubusambo ndajya cyane Akandi akabazo gato. Nk'ubu tugiye mu ijuru tugasanga ivyaha byose twari tuvyemerewe. Ni giki wo kwicuza kuba utarakoze bibaza ngo ni icaha usanze atari icaha? mbo je novuga ati mbo kwanza ivyo sinzi ko ico kibazo je mbona ko kirananiye vraiment sinzi gasora cishure vraiment. oya umviriza nta cyacemewe imbere tubandanye tonto yo keso nibaho icyakwe imbere y'Imana izabire Drama habuze iki kugira namwe dutangure kubamara muri comedy stand up? Ibyo tuko turabitegura kuko biri mu nzira ego bizoza hama ni buke ni doucement ego tuzoshika. wabonye kamanda Ego namonye. Kamanda bari gazo yaga selector umu DJ Kankala. yaga uri journalist ya mtu mkubwa wa kaske kubwa walukichwa wa yambara ikrapla kasike moto yambara ya bajaj Ismail Gasore sigara ba umupira kuri jewe se umutwe umeze nka Komanda. Yeah. Aho rambara kasike kwera ufashe moto. ubu nakoresheje komande ya kaske yiwanje ikiraza narabuze kaske ijya muri jewe nukuri ico kintu abamotari n'abapolisi bahora bafata mu moto babonye moto ndiko bazorarika kuyifata kubera babonye nambaye kaske nukuri unye urabona umutwe wanje kuri ukupima imetero 3 uko inambwe urinze uzunguruka n'intambwe 8 ana muntu afise umutwe uyu unye yagize ikibazo ho gukura umubiri akura umutwe oya so umutwe wonyene mbyibuha umutwe mbyibuha ninyo Mwabibonye bakozi baho mu TV. ufise gute Lama lolo. Komanda. Original babies. Komanda. Tudiangure kwanza. Okay, tube serie. ya Sibyo? turi serie man turi serie Tube serie. umutwe munini ndawufise none Tube serie hariya. turi serie Ba serie. je ndi serious kabisa Ba serie na wewe. Jendi serie Twagiye rero. Komanda. Nk'ubu umuntu agushavuje ukora iki? ndatwenga Uratwenze kandi twavuze ko tugira tube serie. ico nakubwira Jana kamanda marira shavura afise. nabi kamanda shavura nabi uyashavuye inyoni iciye ngaha ikigwa direct aha sovye aca huma direct acahuma serious kandi iyo shavuye neza iyo shavuye nikikwemeza ko nashavuye campa umuntu serious Acha brag. kuri campa umuntu nkaca nibuka n'ukuntu Jesus yakubiswe yahabwe ku musaraba yabavye ku musaraba Irababaje. amaraso yavuye ku musaraba bamuteye icumu mu rubavu nandi rero nshavuye aca gutangura gukoroka za rero Pole sana. Lamba lolo. watafyeka watalolomba Turagarutse muri comedy. Bakozi ba mu TV turi kubona abastari bakomakomeye. Uratwenga pako kumbagare twasanze bariko bakina filme Ni comedy comedy, ni comedy. filme ni ya Van Damme na Rambo bakinanye na Ismail Gasore hariya mu Kinama oya ni ya Van Damme na Maori Mauli cyagiye baneruriye mani bantaye mu Kinyankonge
mugiye ngo urahazi yo abwo rero kuba mugufi ni byiza napfuye hafi naguye omenga ni itafari ry'ikinompori rukarakara komanda mwamubonye n'abasari batatu turi kumwe bakomeye sana mwatwenze mwagize byinshi ndarushe kabisa ndarushe n'abakomediye reka turindire afise igiteramo Ismail Gasore ukabikene gusubira gutwenga uratimwe muri ico giteramo muze murakurikirana Ihuriro TV niho komedi zabo zica uzozibona utwenga umunsi wose ze muratwenga muri mwirinde gushavura ukazopfa vuba akazi kawe bahutwenga kugira urambe sivyo bana ba mama original amavuta ewe uvuze Ihuriro TV ahubwo nyene urageze cinyibutsa rega umwana yavuye muhira avuga abavyeyi ahavuye nahaba tuva muri Ihuriro TV turi kumwe na Ardrama ya na Ismail Gasore twese nyene wa mwabone wawe ari he wa mwabone wanje aragwaye yo pole sana go sana bamukanyosha pole nawe aba ku matafari awana ati mwana mugwaze mukitsa niko bapfuta mu Kirundi naho urumushobora kumanda interview zawe ziragoye muzozanzana agasonga bugari wanduishije nka wa wundi wo muri Nuzenya washaka amagarare mu fure wo muri Bujahit nuze ni hozi abya mukobwa yaranduye Rasta umutwe wanje agira uhereyo Okay, bakozi ba Muti TV reka turangize nitwoheza turi kubona bakomediye bakomakomeye nitwoheza reka duheraheze akajambo kamwe gusa duheraheze unasezera bakozi ba Muti TV nico basaba kugira babakurikirane duhere kuri Gasongo duhere hasi tumanuka cyo tuduge nta kibazo kabisa kandanda gahati Marcelina so now gizina ryaje tubanita Nahimana Ali yewe ni Ali Drama kindo mukomediye wa Ihuriro TV cause tukamadukira byinshi nyene murabibona nyene na komanda na Gasore tuko hapa kandanda karita you know hama ndanezero cyane kandi murambabarira kwaje igiswahili narakize cyane vraiment igiswahili ni gisomaga sana nasema Kiswahili kushinda Kirundi yize muri Tanzania yize muri Tanzania kandi je nize gushika inyuma ikibaho reka tumubwire avuge subscribe ntango ako ndagashobora we subscribe nuko nyere gusarisha we subscribe yes inde vuga subscribe umva ndakamera subscribe mumongereza subscribe twagiye kuri Ismail Gasore yes abakunzi ba Muti TV mugira subscribe ngaho kugira ngo tubandanye neza ndakavuze neza sindibaza sinihenze yes we are together people just nuko nyene twagiye kuri komanda harabavuga komanda haravuga kamanda izina ry'ukuri niri izina ry'ukuri ni Mizero Gustave alias komanda kubatama b'abakongomani ibuvira bamamagara kumwanda kumwanda sinzi ko mbandi umwanda sokuru wanje atarapfa rero yamamagara wa kumpanda sinzi ko naba nahindutse kumpanda cyane kumwanda komanda makonda yose nditaba kuko canke kabateri nyundo maremu kacamene yakunda kumamagara rutwe bakuzi ba Muti TV turabasezeye twabwira ati kora subscribe kabutera ikora notification kugira ubandanye wana makuru ya kinywa Maresa update ho Muti TV tugede kan move entertainment twese hamwe turashaka gushikana entertainment yacu kure dukundi ivyo wacu dushikira ivyo wacu duteze imbere ivyo wacu na munyamahanga zoteza imbere ivyo wacu bagenzi ni twebwe nyene bo kubiduza tukabishikana ku ntambwe ishimishije tugashikira Hollywood niyo ntumbero dufise muri Muti TV ngo twazanye Muti TV twifuza gushika kuri Amerika turabasezeye yari Simple Simon Pro tukaba twari kumwe na Filmmaker kuri kamera ciao